Mwana arabwasa. Mwana arabwasa bwase. Arabwasa. Basi ndagweje acabwe. Oya arabwasa. Acabwe murashi. Acabwe duke. Washaka amata. Duke. Ashaka amata. Oh, mwara cyo mwitwa. Ashaka amata. Nange napana yinka. Y'inzovu. Y'inzovu. Gwenda. Nakasome basi. Jana. Yabwasa. Shabona ukuntu mpangayikisha n'ukuri. Genda n'amata y'inzovu. Yesu wambwiye ko ubushaka. Bamata y'ikirere. Inzovu. Kubyara nabi. Akoma. Genda muri Tanganyika. Nakukunda sweetie wewe na undi nkunda tani wewe ni umama jambo bakubwira Haguruka ndakubwira ikintu. Haguruke n'umwana. Please, usavye haguruke. Mukunda. Funga amaso. Funga neza. Surprise! Urakoze. Sheri ni keza sheri. Ntacyo kabaye. Ntacyo kabaye. Cuma kana ndererera. Fata neza. Ndakate hasi. Niko witumye. Nasi ntakoroke. Afata gute. Kana tuwas. Yo nzaniyumvira nk'umanutse nk'ubu ngaca ndagapyonda ndagaba ego cumengo ntikarakomera umwana kandi ugize ngo cumengo kovyo nyoka yo aravuga merci urambyariye akana keza Ntacyo bishimye. Ikindi nacyo ibintu byose byabaye mbabarire cyane n'ukuri ndiko ndaraba nk'umwana nkiyumvira ukuntu ari kurata wakubayo nza kumva namusuza agarukiye ku maso kanda ingene kanda mukuru mbabarire n'ukuri ibi byose ndabigize saba ikigongwe burundu n'ukuri please uzosona kubyibuka ibyabaye byose uzavyirengagiza siko bene bebe nawe uramusabye ikigongwe none
akana kamarayika navyo yo navyo kazi nene nabimubwirana igikoko aya mahano aho bimubwirira iki sheri yeah sha uzohava ukunda abahungu wewe iyi nzobe na jentayo katoye wewe none sheri nukuze ugatakanura saka bebe n'akantu kamaze dejour numva ko cyangwa kantu karakomeye benyene tuzokita gute rega se umwana ni watora izina oya umugabo n'umugore barafashanya sawa we basi tora dini oreni cyane yose tora yose basi nije ndakita wantambara Denise yitwa izina rya se umwana wanje y'intambara yagwanye kuva akiri mu nda n'ubu urazi intambara yagwanye urazi ibintu twacayemo n'uyu mwana kwa ntambara nkeneye ko umuntu aretse kugwana data ishwi iryo zina ndaryasi aca ariko agwana ntambara ivyo navyo ntivyaheze jo umwana wa yagwanye indamu avuga indamu intambara mu ivyo navyo ntivyaheze oya tori rindi genda ryasi none basi nawe fashe baritore bazi rero cy'umwana ndavye ibintu yaciyemo tumite mvuye ku wasaze cyane hari ushaka kwita izina umwana wanje ku buryo ntazokura azoguma ari mukurikira ndamwigana ivyo twaciyemwo aca abona n'izina namwise bice biguma bimukurikirana hariho amazina ya kisasa hari tora izina ryiza riba riryo mwita basi tumumwita rimwe hamwe nari ndamurondera irya kabiri none shira amazina yose nzanye ugumuya agate yavuye kure mugabo ntiwoca umwita mvuye kure ubu yamaze gushaka kw'isi afise ibindi bintu Imana yamwandikiye birya yaciyemo ari mu nda so kuva navyo ko ari kuzobicamo tora irindi zina riba rimwita akana kavuye kure yo nk'umunsi bakugongaga mani yo kavayo nta byamvuye kure ngaho nishire ko amazina yose ngoma nitore amazina ya kisasa arahana ya kisasa rega hariho izina wita umwana n'ahakora rikamukurikirana ngo mvuye kure agisasa ba Sunlight n'umwana nagiye hanumva ngo Sunlight no ahita umwitegura reka yenda kwereke ikagenda mwite rimwe okay uyu mwana rero kandi aritoye nukuri kuryo byase birapfa itanga umugisha itanga umugisha koniko itanga umugisha akoniko nawe rero ni kabiri itanga umugisha Abigail iryo zina naryumvise we barisoma muri bibiri nanjye narige haranigeze kurisoma muri bibiri kumengo karaneye yambaye pamperis kasu oya mbanze iryo zina umva atari Abigail Abigail niryo kweshe narigeze kuryumva muri bibiri y'abarivuga Abigail kakuzomwitiriye ne kugira ari bari zocabanisha no mikomine itanga umugisha Abigail ngize shushu none ba kevyansi nuko ndagasoma ega kari kure sinigonda
ubu witwa itanga umugisha Abigaila. Chérie, merci. I love you, my family. I love you so much. Na undi nkunda tani wewe niumva amajambo bakubwira Hodi. Mareni, Sawa. ni wewe? Eh. Karibu. Sare. Muhira bameze gute? Bameze neza, turakomeye, nukuri turashima Imana. Namuze harakomeye. Asharaho no kora. Yego. Namwe ino misi sukuvyibuha gusa bashe. Ntubw'Imana bwonyene. Yego. Chérie, ingo nta kibazo, ingo. Tora ibintu bitware kubibika mucumba. Bitora. Kandi ucugaruka wicare. Chérie, naramusa n'umuntu. Chérie, hano kuramutsa umuntu. Ntabwo umutima byanjemo ko namuramutse. Marene. Saka. Karibu cyane Marene wacu. Nukuri murakoze cyane kunyakira iwacu. Hama eme cyari kinzanye ngaho. Karibu. Karibu pastor. Karibu. Amena. Karibu ngaka gatebe. Yego karibu murakoze. Ngaka gatebe. Amakuru y'ibi. Turashima n'ukuri. Simba ndagutelefona kugira dufate gahunda tugende hahandi none byagenze gute kutanyita. Ahubwo ni telefone yari mu cyumba pastor. Yari mu cyumba n'ukuri. Ariko nta kibazo cyo tugenda. Hama murashaka kubandanya nta kibazo mukavuga nta ngorane. Murakoze cyane. Mana rimbuze eme. Icyari kinzanye ngaha mu rugo iwanyu. Ukuri je narabaye ngaho muhira. Ndumva mbuza amahoro. Ndumva umutima uriko uraka n'umuriro. Ndumva nyine mbuze uko nakwifata. Nkaryama sinsinzire. Nkarara ndibaza ibintu byinshi. Bivanye n'ikintu cabaye. Nukuri ndabura amahoro cyane. Niyo mpamvu uyu munsi ntahagurutse. Reka ngende kwa barya bavandimwe banje bahoze abavandimwe banje. Nze kubasanga ndabaramutse tunayage. Niyo mpamvu rero uyu munsi nageze hano mu rugo iwanyu kandi mwakoze kunyakira kandi. Nukuri Imana ibahera umugisha. Nukuri bivanye n'ibintu byabaye eme nukuri harabaye ibintu bikomeye cyane kandi urabizi
rero cyari kinzanye nje ngaho iwanyu nje nko kusaba imbabazi ukuri kuko nta mahoro nari ngifise namba ndiko ndagenda nkibuka ibyambayeho ntumva nyene nibuze nkibaza ati ese mana ibintu byambayeko nibiki nanje nkavyumvira bikancanga nkabiga nkabibura ariko shetani ari ngaha kw'isi kandi n'umwasi w'ivyiza n'umwasi wacu muri make mpamvu no munsi ngeze hano mu iwanyu kugira ngo nsabe imbabazi ku vyabaye byose. Eme mugiriwe ubuntu bugerekeranye burya hariho orientation y'Imana yatumye n'amatelefone yose acika kugira ndinde guca hano. Je nibuka neza Yesu yinjiye mu nzu kwa Zakayi yavuze ijambo rizima avuga ngo uyu munsi agakiza kinjiye muri iyi nzu kuko n'uyu nawe ngo ni umwana wa Aburahamu. Ibyo bintu byari bifise icyo bigambiriye gushikako. Reka basi twifashisha ijambo ry'Imana. By'ukuri ibi bintu ni bizima. Turavye ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 15 umurongo wa 17. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo yisubiyemwo aribwira. Yisubiyemwo kuvuga yitahuye aribwira. Mu rugo kwa data hari abashumba benshi barajya bagasigaza. Reka rero usubire mu rugo kwa data nje gusaba imbabazi. Uyu muntu akoze ikintu kizima. Arahagurutse arisubiramwo aritahura bituma bimubuza amahoro ari mu rugo. None arahagurutse burya mu ijuru hari impundu kuko iyo umunyabyaha umwe yihanye mu ijuru haba hari impundu. Arahagurutse araje yitahuye ko yakoze amakosa. Pene importe ko madame wawe adashobora kuca bitahura ubunyene ariko uyu munsi agakiza kinje mu rugo iwanyu kuko uyitahuye ku byo mwa mwaramukoreye cyangwa kubyo yoba yarabakoreye akaza gusaba imbabazi. Madame nukuri Imana igushiremo umutima wo gutahura ibi bintu kuko ni kigwa gikomeye. Uyu yitahuye akeneye kubohoka, akeneye ko mumutahura, akeneye gusubira mu muryango. Ni mumwemerere, ni mubimukundire ko yitahuye mu muhizo mbabazi kuko Bibiliya irambwira neza gutyo mwipfuza ko babagirira namwe mubigirira abandi kandi Bibiliya igasubira ikavuga ngo mugirira abandi nkuko mwipfuza ko babagirira namwe. Reka ndaguha akarorero iyo aba ari wewe wamugiriye amakosa nawe ukitahura umutima wawe ntumukeneye ko aguha imbabazi nawe ko yitahuye tahura nawe n'umugafasha wawe hanyuma mutanga imbabazi. Hanyuma mumaze kugira ico gikorwa mwemere tubashire mu biganza by'Imana tubasengere tubomore ibyo byatumye mugenda gutyo bigatuma mutandukana. Imana yongera ibunge ibahuze mwongere gukora ibikorwa muri hamwe. Amen. Madame uri tayari kumuharira? Imana ishimye. Ibyo nyene nibyo biba bikenewe mu nzu y'abakristo. Hategerezwa kwama hariho umunezero n'imbabazi. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe rwose kuko ibi nibyo ijuru ryari ritegereje. Ijambo ry'Imana rishimangiye kuri ico nyene. Dusubiyemo ijambo ry'Imana rivuga. Hallelujah. Hallelujah madame. Hallelujah papa. Dusubiyemo iby'ijambo ry'Imana rivuga. Turacyari hahandi nyene muri Luka. Tugiye kuri uyu murongo wa 24. Haravuga ngo kuko uyu mwana wanje yari yapfuye none arazutse, yari yarahavye none arahabutse. Haleluya. Nukuvuga ko uyu muntu yari yarazimiye namba ari byabaye byamuteye kuzimira. Haleluya. Ngo yari yarapfuye bugiye umuntu ari mu byaha basa n'uwapfuye ngo none arazutse. Ngo yari yarahavye none arahabutse. Uko niko kwitahura ko umuntu yamenye Imana. Haleluya. Imana ishimwe kuri kino gikorwa kibaye uyu munsi. Amen. Nyene urugo
vyaguruka rero dushimira Imana kuri kino gikorwa gikoretse. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mwijuru habaye impundu kuri kino gikorwa gikoretse uyu munsi. Kuko uyu munsi muri runo rugo habaye umunezero mutari mwiteze. Haleluya. Marene, ntiwumva ko wugurutse kandi wongeye kwakira umunezero mu buzima bwawe? Kuri amahoro numva ararenze cyane. Madame, uranezerejwe n'ibiriko biraba? cyane rwose. Nyene urugo weho byakira gute? Haleluya. Reka rero ndabasabe mugara amaso dusenga Imana. Data wera, Imana ushobora byose, uyu mwanya ni isaha muri runo rugo rwa Eme, marayika w'imbabazi yongeye guhururuka, yaje arongera arateranya ibyari byarateranye, arongera arafatanya imiryango yari yarankanye, birashika bikaba byari byavuye ku bisokuruza za karande, ariko uyu mwanya ni isaha twongeye gucagagura za karande zatuma byongera kugaruka kugira ngo aba bantu bongere gucanamo. Uyu mwanya ni isaha ndahamagaye presence y'ijuru iboneke muri runo. Amen. Uyu mwanya ni isaha ndahamagaye marayika murinzi kugira ngo yongere kuboneka mu mitima yabo. Ndahamagaye ijuru ngo ryumve ibikorwa biriko birakoreka hano. Ndahamagaye amaraso ya Yesu ngo atwikire bano bantu mu izina rya Yesu Kristo umunyenazareti. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo umunyenazareti, imbaraga zo mu ijuru zimanukire muri bano bantu. Amahoro atangwa n'ijuru atava ku muntu wari we wese yongera agaragare muri bano bantu, yongera aboneke muri runo rugo mu izina rya Yesu Kristo. Mwami n'umugisha, mwami wongera ugaragare mu ngo zabo, bongere kugenderanira, bongere kumva basengeranira kugira kandi. Data wera turagushima kandi turagushimiye mwami, ibyo ukoze ntibyari byitezwe muri runo rugo, ibaye surprise y'intibagirwa, iributswe mwana kuko wibutse runo rugo. Reka mana umunezero wawe ugendagende hano hantu. Data turagushimiye kuko gusenga karugusaraga, wowe nyene wakoze ibi, wamaze kubona ibikwiye n'ibibereye. Hanyuma rero bamaze guharirwa nawe umunezero hagenda, turabigusabye tubyizeye kuko tanga nk'Imana tukakira nk'abana mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu. Amen. Ineza yawe, ukugira neza kwawe